abarundi bahora bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi y'Imahama baraye batashe. Aha rero bafise ivyishimo kuba basubiye mu gihugu cabo c'amavukiro. Reka twumvirize bamwe n'abandi ivyo bashikirije. Banyitwa Habagurimana Dominique. Ego Dominique, muri kano kanya se gushika kw'isi y'u Burundi wiyumva gute? Numva meze neza twashitse mu gihugu c'amavukiro. Ego hanyuma uriko uva mu Burundi wavuye mu Burundi ufite imyaka ingana gute? Navuye mu Burundi navutse 2007. Ukiva mu Burundi mwaka wa ryari? Ntabwo 2015. Ego umaze gushika hariya mu ikambi y'impunzi ubuzima bubonye gute? Bwari bumeze neza gake gusa ntabwo bwari bumeze neza. None wumva gute umusubire mu Burundi igihugu c'amavukiro yawe? Numva meze neza kabisa. Leta yaravuze ko abana biga ku buntu nabo vyakira gute ivyowe? Asha numva nishimye ahubwo ndakeneye kwiga ndasaba nandi bana basigaye mu nkambi baze dutangura ishuri. Hama abana nabo usanze ku gatumba aho ugiye kuzoshikira nabo bababwira? Nabo ndabasaba twige dushire hamwe nk'abanyeshuri. Ego abasigaye mu ikambi y'impunzi nabo bababwira iki? Ndabasaba nabo baze hano mu gihugu c'amavukiro bavukiye. Waheze Samuel, jewe niyumva meze neza kuba nsubiye mu gihugu c'iwacu navukiyemo. Aje mva ku Mukenke. Ni hehe habwira Gambarangwe Kirundo. None uno musi kutashe usaba iki leta y'u Burundi kwakiriye? Je ndasaba leta y'u Burundi ko yonyakira neza ikama agafashanyo gakwiye ikareba uko yo tugenza kuko twari tumereye nabi iyo twari turi mu buhungiro. Ego uvuze ko warumerewe nabi Abarundi benshi yari batazi ubuhungiro, mera nk'ubabwira ubuhungiro bumeze gute babayeho gute? Ubuhungiro ntabwo ari ubuhungiro bwiza, n'ubuzima bubi bwa misi yose. Uguma wumviriza nk'abanyepolitike ho niho puhungutse kuko uba waragowe ugira mu majwi y'abandi atacobona kumarira ko je ndishimye kuba ngeze ngaha mu Burundi wacu. Abasigaye mu Rwanda nabo babwira iki? Abasigaye mu buhungiro ndabifuriza yuko nabo bogira agatima ko guhunguka kuko maze kugera ngaha ndabona twakiriwe neza atakibazo. None uno musi uje gukora iki? Uzoca ukora iki? Uzokwiyunganya gute mu buzima bwa misi yose? Ubuzima bwa misi yose jewe ndi umuhinzi sinzi nk'abo nsanze bangiriye inama nanje ivyo nokora. Ego abo ugiye gusanga ku mutumba ugiye kuja ko nabo ubabwira iki basaba iki nk'ababanyi canke n'abagenzi? Ndabasaba ko bonyakira neza tawanja wangura bakamfata nk'umurundi navukiye mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikintu ca mbere na mbere turishimye cyane kubona dusubiriye gukandagira mu gihugu c'amavukiro. Ubugira kabiri turashimiye cyane leta mvyeyi yoyo yakoze ibishoboka igakorana n'igihugu cadutunze imyaka 5 nishira hamwe mpuzamakungu HCR hama bakaduhungura tubibasavye ku bushake bwacu. Kuvuga menshi siko kuyamara, ariko imbere y'ivyo narifise ivyipfuzo bibiri n'inama nogira bene wacu b'abarundi basigaye mu bihugu bitandukanye ari impunzi. Icipfuzo ca mbere turasaba leta mvyeyi ko yo tuba hagufi ikadushigikira, na cane jewe nta umenya Adrien guhera mu 2015 itariki 9 z'ukwezi kw'icenda narafonze ishira hamwe rishigikiye ubumwe n'amahoro. Twasaba leta mvyeyi ko yo tuba hagufi bakatugira inama kugira ngo tubashe kubungabunga amahoro n'umutekano. Icanyuma ngiye gusoreza ko ndasaba abarundi bene wacu aho baherereye ku isi yose baze twubaka igihugu c'amavukiro. Rero nk'uko nabivuze, kuvuga menshi siko kuyamara, haracari kare, umwanya urahari, tuzobandanya tuyaga abavyeyi bayobozi. Ndabashimiye cyane vy'umwihariko, murakoze. Jewe umunezero mfise sinoronka ingene ndawushikiriza kubera yuko imyaka 5 iri nyuma y'igihugu
je nkumvise abana babiri navyariye mu buhungiro, abo ntibazi igihugu, abana nari natwaye ari batoya barakuze, novuga yuko umunezero ari mwinshi cyane. Sinorokeneye ubu ngiye kuronka akaryo ko kongera kubona na papa na mama, hariho bene wacu nasize ngaha. Novuga rero yuko ari umunezero utagira ukungana. Uriko uravuga ubuhungiro nk'abatarahunga, ubuhungiro umeze gute? Ubuhungiro nibaza nshatse kuvuga ikintu bita ubuhungiro. Ubuhungiro utakaza ibintu byose. Ubuhungiro utakaza ibintu byose by'ubuzima, kuko mu mwana niyo yize ntashobora impano yiwe kuyerekana, ntashobora kwerekana impano yiwe. Uravyumva? Iyo uhunze mu buhungiro niyo ufise umugambi uba ufise novuga intambamye nyinshi, kubereye uko ibyo utaba wemerewe. Ntushobora kuba wo kwaka ingurane muri banki, ntushobora kuba wogira n'ibintu byinshi. Urumva rero ubuhungiro ni ikintu kibi cyane, no kwifuriza abarundi bene wacu. Abasigaye inyuma nabo mu kambi y'impunzi ubabwira iki mu amadirusha mu gihugu cy'u? Jewe abasigaye inyuma basigaye mu nkambi ya Mahama dusanzwe tubana, nicyo gikorwa twari twakoze. Nobashishikariza yuko uno munsi bohaguruka bakaza bagataha bakubaka igihugu cyabo, kuko mu buhungiro uta umwanya w'ubusa. Usanga nk'imyaka 5 iraheze ata kintu na kimwe uburanguye mu buzima, ata kintu ukoreye igihugu. Urumva n'agahombo kanini. Rero ko leta mvyeyi yavuze yuko yiteguriye kwakira abarundi bose bahungiye hanze y'igihugu, harimo nabo mu Rwanda, nibaza yuko uno munsi atantamavye igihari, ko banemereye yuko bazodutekerera bakadufasha mu mezi ya mbere 3. Nibaza ko ari igikorwa cyiza, nta mpungenge nini y'ubuzima bubi bashobora kugira mu gihe bashitse. Abo sanze ugatumba nabo ubabwira iki? Nibaza abo sanze ugatumba, ikintu cya mbere no basaba, murabona yuko hari abantu usanga kenshi nekamvuge ku mpande zose, hari abo usanga baragiye mu bikorwa by'abandi bahunze, ugasanga uno munsi kumva ngo urahungutse akumva umenga hari icyo agiye guhomba. Hari n'abandi usanga bavuga bati kanaka ibintu no basaba yuko uno munsi bokorosha umutima bakatwakira neza nka bene wabo, tugafashanya, bo bakaduha inkuru aho igihugu kigeze, bakadufasha gutera intambwe, kuko buhungiro usanga batakaje ibintu byinshi. Rero nico no basaba yuko bogira gute dufata mu mugongo. Umushikiranganji w'umutekano, intwaro hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomine, nawe arashimira igihugu cy'u Rwanda, agashimira n'ishyirahamwe HCR ku kigoro bagize ko kurungika abarundi mu gihugu cyabo c'amavukiro. Rero dushimire leta y'u Rwanda yo yemeye ikabakira mu gihugu, ikabaha indaro kugeza uno munsi mutahutse mu gihugu c'amavukiro. Turazi ko kwakira impunzi ari igikorwa kivuna, ari naco gituma dusaba ko leta y'u Rwanda yobandanya ifasha cyane kugira n'abasigaye bifuza gutahuka baze ku bwinshi, kugira yikure ko uwo muzigo. Leta y'u Burundi iriteguriye gufashanya n'u Rwanda n'ishyirahamwe HCR kugira abashaka gutahuka bose batahuke vuba cyane, kandi iriteguye kubakirana iteka n'itekano. Mu kurangiza, nagira nshimire ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho ibibazo by'impunzi HCR, nabo bafashanya kukugene rirazwi ishinga nuko amategeko agenga impunzi yo kubahirizwa, rikongera rigafasha mu korohereza uwo wese ahisemwo gutaha iwabo. Murakoze, Imana ibahezagire. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza Ruhonyanganda Sida, Dr Tade Ndikumana, kubimuraba ngo agiye gukora ibishoboka kugira ngo amagara y'abanyagihugu bahungutse aze yitabweho cyane. Umushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya Sida tubakiranye igishika kandi twari tubiteze. Kuri ubwo rero twagendanye n'abarongoye intara z'ubuvuzi ngaha muri Kirundo, aho benshi muva, n'ubure bw'ubuvuzi bugize intara ya Kirundo.
nabasaba yuko amavuriro yose azobakira neza kuko mwumvise ko mu mafaranga bazobashikiriza aho muza gushikira muzomara iminsi 3 muri kando transit y'Isongore muzogura amakarate yo kwivurizako. Ivyo rero muzobishiremo umwete kugira ngo muzivuze bitabagoye, ariko murazi yuko leta mvyeyi hari ivyo yemereye abene gihugu bose, namwe mufitiye kuburenganzira. Nabonye ko muri mwese nk'abavyeyi benshi bafise abana baba bavukiye mu buhungiro bari munsi y'imyaka 5. Ejo rero nihagira umwana afatwa n'ingwara ntimutinye kumujana kwa muganga kuko abo bana bavugwa ku buntu. Nabonye kandi ko harimo n'abakenyezi bibungenze, nabo nyene ntibazotebe kuja gupimisha imbanyi kuko no kwibaruka ni ku buntu ku murundi wese, namwe rero murimwo. Hanyuma icanyuma muvyumve neza, nivyo mwaje mwipimishije umugera wa coronavirus, ariko mu rugamba turimo ngaha mu Burundi isekeza nyericyo kuri gicacu Evariste Ndayishimiye yashikirije, yagitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Aho rero bisaba yuko mwese aho bukera ku mugoroba ni mwashikariya turasubiramo tubapime ku buntu, hanyuma muzoce ya minsi 3 iheze mutaha. Hari inyigisho baza kubaha bajeje intwari y'ubwati mu gihugu, muzoca mutaha mu mihano wanyu. Ivyo bizotuma mbere munafasha aho muzosanga mu mihana kugwanya ico kiza, ko mwebwe muzoba muzi ko ataco murandura. Ivyo rero tuza kubikora kugira ngo amagara yanyu agume amera neza. Rero kuri leta mvyeyi kandi inkozi ibikorwa nivyo dushira imbere. Ico gituma icifuzo cacu ari uko kugira umuntu aje ku bikorwa by'iterambere abafise amagara meza. Ni nayo rero natwe tubifuriza habarongo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo hirya y'ejo ho bukera muje ku mirimo mufise amagara meza, Imana ibahezagira.